yiziki akora iki nuwo kwandi donc bategeza kuzana umuhungu azwi afisi wabo yifashe mu miryango yabo ari hazima. Namba wararavye filime mu miseze ukaraba filime yitwa Linda waramumenye cyane ku bantu batibuka filime yitwa Linda ndabanza ndayibahonje ko gatoya. Umuntu yitwa Linda yari umwani wabo biboneka yuko bakize barabagwiza tunga. Hanyuma rero aza kumenyana n'umusore yitwa Patrick. Kandi nari mama wiwe. Wari mama wiwe akaba barakamenya. Icyo kintu mucibuke. Iki kintu bacibuke. Patrick yarakenye nta nabavyeyi yari afise. Gusa yari afise abagenzi babiri. Umwe yamutwengako adakwiriye gukundana n'uwo mukobwa. Akamwereka yuko menga arazimiye canke ari karihanga ibintu bitajanye no ku ruhande rwa Linda niko vyari bimeze. Hari umwe yamuhanurira amubwira ati urukundo niko rumeze simpaka maronko, undi akamubwira ati reka uwo muhungu arakenye ahubwo nta nubwo ngufise iwanyu umuntu abagwiza tunga ipantaro yigirira ata n'ipantaro afise. Ariko urukundo rwarakuze. Patrick asaba Linda ko yoje kumwerekana iwabo babihurizako. Gusa ku rundi ruhande mama Linda we yari afise undi musore mugwiza tunga mbere yaramuguranye miliyoni 200 yifuza ko yona mubera umunsi umwe ari vandre bose bahurira kuraba Linda. Mama we nk'ibisanzwe yiteguriye abashitsi babiri, umwe aza ku moto uwandi aza ku modoka. Barajabutse bari hanze. Linda ari hanze. Babayeho neza cyane. Yaba Linda yaragize mariage, yaba Patrick nawe ameze neza cyane ari mu gihugu cyo hanze yaragize na mariage. Gusa ntibabanye na Linda. Nico nashaka kumenya. Natizwe kandi mu nyuma warabonye ko nahavuye nkena njya gusaba akazi nsanga nagiye gusaba Patrick akazi. Kandi sinamumenya kubera iki yarabaye chic asigaye yambaye costume ari ahantu hameze neza sanga niwe nagiye gusaba akazi. Azi gusaba wowe wimye. Ni byiza ko usengera umufasha. Yego. Sivyo hakiri kare ukiri na muto ugasenga hama kadakiriva meme nico ushaka. Ego kandi Imana irabikugirira. Ukakivuga ukacato. No ego. None mu kuvuga uti mbo je ndifuza nk'ubu par exemple uti ndifuza umugabo w'inzobe. Imana izo umugabo w'inzobe atekereje afise urukundo Imana iramuguha. Ego frame. Akaza ameze kwako. Ego. Je nabisengeye Imana yampaye w'Imana ona isafise. Ntiyakunze umuntu. Yakunze inyansi. Ariko mu bigize umuntu niyo nyashirimo. Irimo mugabo nta rukundo afise runini. Bihagaze ku kintu kanaka. Ico kintu rero kanaka kihavuye kwa rukundo ruraheze. Acaca kuronderera rero muri niba abandi usanga bagiye guhiga hanze. Hebe. Yes, me amor. Hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi. Ni hotel ya kataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano. Mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. N'ibituronsa hotel Paradise on Earth. Yellow ladies and gentlemen, murumugisha kubana natwe. Hope you are doing well guys wherever you are. Mubandanye muheza gigwa cyane. Nundi musu udasanzwe numugisha kubana namwe ukamenya ngo muri kumwe n'umuhungu wanyu yitwa Ndikuriyo Leonce The son of God Dr. Love aka Diko aka the ambassador. Twakiriye umushitsi witeka yitwa Dafroze Misago. Numwe mu bantu nobabwira ngo muraza kumukunda vyanka vyakunda hanyuma ukamenya ko mwa kino kiganiro duherekejwe n'ikintu cyitwa Ngoma Weya mu dupira tumeze neza na blend nini cyane ubona yuko aba yaje akabanditse ko ngo Visit Burundi. Ngoma Weya niba yambitse umutumire kabisa. Tubanza tukwakire canke tubanza tuyivugeko. Byose birashoboka. Tuyivugeko. Oya, reka mbanze ndabakire. Mvuga ngo ndabakiriye mw'izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amina. Impamvu ndagashize ko no kubera ko mwebwe bujya muri n'abakozi b'Imana kano kantu mbe ndakavuga kare umuntu kwakire n'umukozi w'Imana n'umwigisha muri rusangi atanga inyigisho zitandukanye ariko menga negeze no kukurabuka kero uri kurigisha ugwaruka cyane.
ndagwigisha cyane ku bijyanye no kwandika amafilme ku bijyanye na realization na scenariste donc kwandika film. Ntiwigeze utuma umuhamagaro wawe wagumye uri umwigisha cyane gose ntegereza kuguma ndabikorera ko kugira ngo ntibigere. Mumeze neza ariko ku rundi ruhande nukuri ndashima Imana. Yego ibijanye rero na Ngoma we yabimeze gute? Je nabonye agapira wambaye numva ndagakunze. Ushobora kukigurira canke nkakagurira wundi muntu. Visit Burundi order from Ngoma we. Hani Burundi zirahari? Yo ziriho kandi nyinshi. Kandi rero ndakubwira ntugire ngo ni ibintu bisanzwe aho ukora ko naho umubiri nawo. Aya ni nyene nahase kuza gukora ko nuko bambuje gukora ku muntu ku bantu babandi. Musanze imipira irahari amajezi twita amajezi. Yego arahari ino mu Burundi muri galeri ririya D37. Dufise ubwoko bushika kuri bune canke burenga. Dusura uko ushaka uraronka. Brand yanyu ko menga iraguse. Hari umuntu yambwiye ko muri Canada yayibonye. Yo mu bisanzwe siege Canada. Ngoma Zuba ubu bibaza naho kwandika ngo Zuba ucu bibona hariho wose no kuri Instagram ucubona bashaka kugira naho ushobora kuyisanga haba mu Rwanda haba mu bihugu byose Kenya ibihugu byose ndetse aya majezi urayaronkaye n'amashapo arahari. Kuri bano abantu bakunda kubukinga canke bagurira online byose birashoboka. Aho ushaka wose ushaka online umupira uragushikira aho uri akajezi karagushikira aho uri hose canke ishapo. Wow ashigiciro tugane tukivuza je nahise ubwambara menga zirazimvye. Mu Burundi yogura byoroshe? Mu Burundi biroroshe cyane nk'akajezi urabona ko ni keza cyane gakoze neza gafise umubiri mwiza n'amahera make cyane sasa inka ntimire y'amarundi. N'amahera make cyane ugacuvuga ngo sasa erega mugabera mane turi kubaye ayizana jugumira yarazi ngo araza kugura mbwa sasa inka n'amahera make kubera ugiye kuraba iyo twazikuye ukaraba deduanema ni ikintu cyambere kivuna. Uziko sasa inka ni hano hari umuntu agura ibirato akagura ipantaro akagura n'umupira kuri iyo bije nyene. Oya ariko si menshi ugiye kuraba karite y'impuzu ni kuri si menshi. Ariko nyene izo mvuze ntiziba ziri mu mugwizo. Sesa urabizi aho uhorja muri bahereze ngira ngo sivyo wone uja muri bahereze niho ugura ivyo bintu byose ushoye kuri ayo mafaranga. So nibaza ko baba bavyumvise umuntu nakiriye nyamba wararavye filime mu miseze ukaraba filime yitwa Linda waramumenye cyane. Ku bantu batibuka filime yitwa Linda ndabanza ndayibahonje ko gatoya. Ni filime uraza kunyibutsa hari gihe no hava nibagirwa. Umuntu yitwa Linda yari umwani wabo biboneka yuko bakize barabagwiza tunga. Hanyuma rero aza kumenyana n'umusore yitwa Patrick. Kandi nari mama wiwe. Wari mama wiwe akaba barakamenya. Icyo kintu mucibuke. Iki kintu bacibuke. Uno mu mama ndaza kumubabwira ko neza twumve ko ari kanameze mu buzima busanzwe. Patrick yarakenye nta nabavyeyi yari afise. Gusa yarafise abagenzi babiri umwe yamutwenga ko adakwiriye gukundana n'uwo mukobwa. Akamwereka yuko menga arazimiye canke ari karihanga ibintu bitajanye no ku ruhande rwari ndariko vyari bimeze. Hari umwe yamuhanurira amubwira ati urukundo niko rumeze simaka maronko ubundi akamubwira ati reka uwo muhungu arakenye ahubwo nta nubwo ngufise iwanyu umuntu abagwiza tunga. Yumva yo tweruka ahantu batunze mana we atani pantaro yigirira atani pantaro afise. Ariko urukundo rwarakuze Patrick asaba Linda ko yoje kumwerekana iwabo babihurizako. Gusa ku rundi ruhande mama Linda we yarafise uwundi musore mugwiza tunga mbere yaramuguranye miliyoni 200 yifuza ko yona mubera. Umunsi umwe ari Vandredi bose bahurira kuraba Linda mama we nk'ibisanzwe yiteguriye abashitsi babiri umwe aza ku moto uwandi aza ku modoka. Inkuru sino yibandanya umuntu ataravye no filme ndaza guhipiringa. Iyi sani impamvu nayivuzemo yari twengeje abantu bahuriye kuri portail umwe je ari umukire w'amashenete atikora agenda gaye uwundi n'akamoto asoboka ikinga ere mu zankoze. Hanyuma rero mama Linda uburyo yavyifashemwo filime narigeze kuyiraba agenda kwanga. Oya si wowe wenyene benshi baranyanze. Narigeze kuko nari ku ruhande je naraba filime benga ndi ku ruhande rwa Patrick. Numva ari we uri mukene nshaka ko ari watsinda voilà. Nari meze mu mutwe nk'umusore w'umukene.
urumva kandi nibaza ko atari jewe gusa abantu benshi barasujya mu mama bavuga ati no mu mama n'umuntu mubi cyane yishakira abakwe bafise inoti mugihe hari umusore yaraje akenye mugamenga aberanye na Linda aba bantu bagiye ndashaka kubanza kumenya umuntu wika Patrick na Linda barihe kubera uyu mukire wewe turamaze guhura ni umujournaliste menga turamaze guhura narashaka ni buraya Amenye natangaye tuhuye mbona mengo umunsi no mugutamenga mbose urusaka ariko na menga yafashe taxi mu gutaha ari hagararako afise umugabo madamu bari hanze rega na barako ari hanze babasi nibaza ati umunsi twahenze usanga ngenda muri bya imodoka bikaze aba ahantu mu kizu ca etage ciwiwe mugwiza atunganye na tikorako bajya abandi bagiye numashaka kumenya Linda ari hehe barajabutse bari hanze Linda ari hanze kubw'umutekano ngira ngo noreka kuvuga ibihugu barimwe nyene ngira ntibisi byiza sinzi kubera utayibasabye uruhusha urumva ko atabaye byiza nta kibazo ariko babayeho neza cyane y'abarinda yaragize mariage y'aba Patrick ibyo nawe ameze neza cyane ari mu gihugu cyo hanze yaragize na mariage yego gusa ntibabanye na Linda nico nashaka kumenya oya narinzi bungo n'umugore n'umugabo oya oya ariko urazi kujya filme bahavuye umugore n'umugabo nahavuye nsinzi barubakanye barubakanye mama Linda aratsinda natsinzwe kandi mu nyuma warabonye ko nahavuye nkena njya gusaba akazi nsanga nagiye gusaba Patrick akazi sinzi kubyibuka kandi sinamumenya kubera iki yarabaye chique asigaye yambaye costume ari ahantu hameze neza sanga niwe nagiye gusaba akazi yego menga hari kiwaye nije cavuye kimuha akazi aca bumukire naye nsanga nagiye kumusaba urazi gusaba wowe wimye ariko nyene je ndashaka kubanza kumenya kubera hari abantu baguhejya sura mu buzima busanzwe nikometse mbo urakunda kanoti wa mu mama we hari umuntu yankinoti barazikunda mugani bazikunda ku rugero nande sindayikunda cyane nkiwawe mbona ejo ni wagera ku rugero nyene kugira bakwe nta musore akenye yo hadodora kubera ega twariko turigisha ije costume nayo nambaye uje mwanya wo kwanka abantu bakenye ni costume y'undi muntu none bizi ko bihari akazi nyene kuri portail ukamwugururira aje kuraba umukobwa wawe Kenya yaparitse agakinga cyane gose ega ikuru n'urukundo cyo twariko turigisha yuko urukundo ari go rukora hadakora amarongo kenshi wanashima kenshi na kenshi uzosanga umuntu yaravye amaronko nizango ziriko zirasambuka urazi ko ari nyinshi no munsi amadivorce ni menshi cyane kubera iki nta rukundo ruba rurimo baba bakurikije vya bindi twariko turigisha ujya munsi twariko turigisha twerekana yuko amafaranga atariyo yubaka urukundo none ntubona yuko vyahavuye bihinduka ya mafaranga atariyo yubatse hakubaka urukundo hama Imana igace bahezagira bagaca baduga nico cigwa nyamukuru cari muri ya film twashaka kwigisha yuko abavyeyi badakwiye kwivanga mu rukundo rw'abana babo duhiga icapo gato kiriya gihe ntibeshe muri mu bantu basa nabuguruye igisata ca cinema mundi kuko ko tumaze iminsi ya film hari bitwa ngo Makarashika abantu bariko bakanumba muri Tanzania n'abandi mwebwe mukora film icinaba hit kuri wewe byari bimeze gute guca ahantu abantu baraba wabaye umustar mu gihugu cyose film yakunzwe bo twege twari nibyo twari abambere nibaza ko mu Burundi ezo twatanguye gusohora amafilm hanyuma ikintu cyantangaje nuko uri kuratembera mu gisagara abantu baraguhagarika yego cyako zabona umuntu araje kuramutsa akakubaza ati je ndakuzi mugabo wowe ukabona ko atawuzi vraiment atanagata umuzi munyuma mumaze kwidondora agacata ngo yo ngo ndakuzi muri film ngo yo ngo ari kurakora ikibi hariho abantu benshi bari bazi ko umuntu akora ikibi hariho n'uwe twigeze guhurira muri ville centre ville ndakunda kukavuga ko cyane hajya ku mabus ndiko ndarengana mu mabus nkundagana ndiko ndatwenga je namanezerewe kwa uratwenga kura cyane hanyuma duhuye umuntu acavuga ngo ngo bwa bundi uratwenga donc ntiyashobora kumva ingene noba ndiko ndatwenga ntiyavyumva cyarabwa none kubiki ntatwenga urumva uravyibagira yuko ukina amafilm ugasanga bariko barakubwira cyakindi wakinye ukazigenda kucibuka nyuma
turagenda twenga bijyanye si jewe mba ndiko ndigisha abanye bantu bameze kuriya kugira ngo babivemo babihebe ati ni ishusho y'uwundi muntu ni ishusho y'uwundi muntu ni costume y'uwundi muntu manambaye kugira message yanyu ishobore gushika kugira message yacu ishikire benshi kandi babandi babikora babihebe uko uzorabe arafe imisi yose duheza umuntu yahindutse yasabye imbabazi no muri Linda narasabye ikiyo nafukamye ndafusaba imbabazi umwana ahubwo nyene kwereka filime zose zihera menga twovuga ngo ikibi ineza itsinze ikibi niko filime zishobora guhera mu bisanzwe niko biteza guhera kugira ngo twigishe tureke kwigisha ikibi ega ntituba dukeneye kwigisha ikibi dukeneye kwineza itsinda buri gihe mugi ikibi mukacerekana mugica iki kibi ni kibi nyene dukwiye kugiheba twerekana ko umuntu yoheba gukora ikibi yego gukina filime mwakijya gihe nkijya womenga ibyo mwakinye ntibyari bwagwire inspiration mwayikuye kugira mwigisha ibintu nkabijya mu kibano byari bihari icyumviro cyo kwandika filime nkijya gute byari bihari vraiment byari bihari wasanga abatunzi batwara abatunzi umukene nawe naho waba uri mwiza gute ugasanga nta nuko donc iwanyu batifise none uko n'abavyeyi bakubaza ngo none uwo muhungu uzanye niwo kwande kumva ivyo ninje twariko turagomba gukura kumva ngo yiziki akora iki niwo kwande donc bategeza kuzana umuhungu azwi afisi wabo yifashe mu miryango yabo ari hazima oro ivyo sico twari dukwiye guhagararako dukwiye guhagarara ku rukundo erego urukundo nirwo gubaka ntibubaka amahera hashobora gukurikira ya mafaranga ugasanga ya mafaranga araheze nta vyamavyera ngo de yego kandi nguzo zibika zaramake ariko harundi mwibutsa utari kuraza neza bavuga ngo nimba ngo amake dasa ntiyoga hamwe hari umwibutso uvuga nk'uko ngira ngo ikirundi kiranga wawubonye ariko ego nukuvuga ngo bagombye kuvuga yuko abangana aribo bayaga voilà none basokuru barihenze kuri no mwibutsa nyene mfasha nawe kino gicapo iwawe ubaye udufata uri nk'umusore ubaye mu buzima no guteka umurete utigeze ubuteka utazi yuko binabaho ubaye muri bwa buzima wajya inyama ku noheri no kwipasi urakoze cyane hanyuma ngo wakunze umuntu mwaka mushaje aba ngo wakunze umuntu yama kunyama buriya bundi buzima burya buzima nyene bw'abana kuvuga ngo ni mu giti koko tutabeshanye ngo dushiremo n'ibisho bishashange tugendere kubitabo n'amafilime twaravye urukundo mbere byo nashoboka ariko runo rugo gwakunda rurakunda cyane bivanye n'urukundo rwabo nimba vraiment uwo muntu yarafise iwabo hatunze siso nimba uwo mukobwa iwabo ego tuvuge ko umuntu abantu batunze ari wabo w'umukobwa par exemple nimba yakunze uwo muhungu ivyo byose arabiheba pe bakaja gusangira ibiharage n'umuceri ego no kukiraga kahajya yo cyane gose akibagira ya matera yahora aryamako iwabo kubera iki rwarukunda kunda wa muhungu hagira urukundo rurubaka gose ibindi bintu abantu bavuga ati yo atubwo buzima nk'ubwo ni filme ntibiba ariko nk'umwana yakure mbo tureke byinshi imatera ukayivako ukaja kuryama ku kirago ngo n'urukundo kandi usize abasore bariko barakurondera ahubwo bafise nibirenze ibyo wanyu mbo kenshi ivyo bikunda kuba ku bantu novuga ngo ego gukunda birimwe ariko no gukunda ufise imana biri n'ikindi kintu hajya iyo ukunze umuntu ufise imana muri wewe ukakunda umuntu waramusengeye imana ikamuguha nk'uwawe nukuri ndakubwije ukuri mo frère naho yorara ubusara rusa kandi ukumva ari amahoro kubera ko uramubona impande yawe hagira urukundo n'ikintu cya mbere gikomeye izi ngo uzorabizi ngo kenshi ziriko ziragenda bagenda bakajana nabo bangana tuvuge nabo bangana kenshi bajya abantu usanga batubaka kubera iki nti novuga gute nta rukundo rufashe rurimwo bahagarara kubiboneka hanyuma wa muhungu afise amahera menshi kenshi usanga afise utundi dukobwa akote sivyo kubera iki afise amahera menshi wa mugore wiwe yamuhaze kubera iki nta rukundo rwari rurimwo aciye yigendera yironderera utundi dukobwa uruhande wanashima na babakobwa bamwe usanga bakenye iwabo usanga ari nabeza ugasanga umona bakabirukira ahubwo
ati mbarira ico ukeneye cyose ndakiguha ati ushaka n'imodoka ndakugurira ndaguhe mugabo nyemereye dukundane yego urumva kubera iki yamukunze ariko afise uwundi mugore muhira uriya mukobwa akaba yakunzwe n'umugabo agakundwa n'umugabo yarongoye umukobwa afise uwundi mugore babandi banganya inoti wabo bagacaja kubana mu gata rukundo rurimo ni hano uca usanga umugabo yamuhevye akaja gukunda uwundi rega nani ubizi ko vyama biraba mugabo akaguma babana ya nkumi agiye gukunda iwabo bakenye abayishakira neza bazubakana canke n'ivya bindi vyateye kuvuga ati turahezanya nisubirire umva bazokubakana gute kandi afise uwundi mugore ni vya bindi usanga biriko birasambura ingo usanga wa wundi amuherera hariya ugasanga ivyo yari guha umugore abihaye wa mukobwa wo hanze ugasanga banashaka ukabara navyaranye mugurumva ko abayishe kazoza kuriya mukobwa nawe yes hari n'igihe ujya mukobwa yarafise agahungu yikundira bari mu rugero rumwe bikaba ngombwa yuko akareka kubera wa mugabo ariko aramurondera afise amafaranga kubera ko sinibaza yuko ujya mugabo nubwo afise umugore ko yokwemerera ujya mukobwa kwirika yuko ngo bakundana afise n'undi muhungu mbe barabireka arabikurekera canke acakubuza ati wewe ufate kuri umufiance wiwanje je nibaza ko toheba kubera yoheba gute kandi abona ko ari umugabo ataje azomujana yoheba umufiance wiwe gute nibaza ko ari vya bindi vy'ubube gito aca bavanga bose uwo muhungu nawe bazogira mariage abari mu bibazo sinzi ko vyumva ari mu bibazo nyene umugore yigeze kuba umugore wundi mugabo kenshi nuko atavyonzi nyene utayaga nabo ntabo tuganira vraiment ko nkabo je sinoja mu bugenzi bwabo kiretse ngiye kumuhindura kugira ndamubwire ubutumwa hinduke sino abagize amakosa nimba akundanye n'umugabo afise umugore nukuri ryo nikosa ribi cyane kandi Imana iravyanga byiza nimba uwo mukobwa afise uwundi mufiance nagumane n'uwo asenga Imana bigende neza bubaka urugo rwabo hagati y'umukobwa afise umufiance akaja gukunda umugabo yifitiye uwundi mugore n'umugabo afise umugore mu nzu akaja gukunda umukobwa w'inkumi yifitiye umufiance nde nkozi y'ikibi gusumba uwundi bose nico kimwe okay ninde ari mu bibazo kurusha uwundi je numva bose bari mu bibazo uruti gute umuteye ikibazo urugo rwiwe sivyo uwundi ateye ikibazo umufiance wiwe none bibaza ko nkuba amufashe akamufatana n'uwo mugabo bibaza ko vyogenda gute acamuheba ati okay ko washimye uwo mugabo jana n'uwo rero hama na wa mudamu ari mu nzu niyafata wa mugabo kuri wa mukobwa azombwira ati turahejeje divorce jana n'uwo none bibaza ko bizokoro bose bari mu mazi abiri bose ni mu mazi abiri ni mu mazi abiri avure ni atariza twigarukire kuri filime Linda binabonekanamo yuko harimo icigwa co guhitigwamwo umuvyeyi wawe akaguhitiramwo kubana nawe ndagufashije ni nka vya bindi vya kera bakuzanira umugabo canke bakuzanira umugore ivyo twarabivuyemwo mu bintu wari kurambwira usa n'uwerekana yuko umuntu yokwihitiramwo rero nyigisho mwahereje ko kuri filime ariko kandi umuvyeyi yaguhitiyemo ko abakwifuriza neza hari ico vyoba bitwaye urakoze cyane kuri ico kibazo kwihitiramo cyangwa ukareka umuvyeyi akaguhitiramo je nibaza ko kwihitiramo uko n'ijambo ry'Imana riratubwira yuko muri Bibiliya yuko udosiga so na nyoko ukaja kubana n'umugabo wawe akaramata no kuvuga ngo niwareka abavyeyi bakagutorera nibo bazokubakira urazi ko umuvyeyi atari wakubakira urugo ni babiri umugore n'umugabo rero nta kuntu umuvyeyi wawe aza kujamo umuvyeyi ni umuvyeyi turamwizera sinova ndamwizera umuvyeyi uramusonera uramwubaha nk'umuvyeyi nyene yakuvyaye mugabo ntaza gukubakira urugo ni hahandi uzosanga hariho abantu benshi bakunda kubaka ingo bakumviriza amabwire y'abavyeyi bakaza no kubahanuza bagira n'amakosa cane ego kuko umuvyeyi ntaza ni hahandi uzosanga kenshi utumvikana n'umugore kubera mama wawe yakubwiye ibi nari ntuzi urwanko rw'umukazana
ubwo nako nayo nabokwe urabizi ubwo mu kibano urazi ko kenshi bibaho rero iyo ugombye ko umuvyeyi wawe yinjiramo mu rugo kenshi uzosanga urugo rwawe rutagenda neza kumvira impanuro umuvyeyi ni vyiza mugabo irifo kugosora ukaraba eske izi mpanuro umuvyeyi wanje ariko arampa nizo ndazigendereko none nk'uwo umuvyeyi wakubwiye ngo genda ukubita umugore wumva wowe bikora ariko hari umuvyeyi atari umuvyeyi gitoyo guhanura ngo genda ukubita umugore ngo vye kukubwira ko hari aho bishika hari aho erega hariho akantu kamwe dukwiye kumenya iyo umuhungu arongoye uwundi umugore nyina wiwe aramufuhira uti gute urazi ko abahungu kenshi bakunda ba mama wabo cyane iyo ukunda mama wawe arabona yuko cya gitenge uhora umugurira ntuzosubira kukimugurira kwa kundi hariho ibizohinduka none ya mahera warohora uzoguma yamuha kwa kundi kubera ko mu buzima bwawe haje uwundi mugore haje uwundi akeneye amabezwe nkamwe mama wawe yarakeneye uzosanga ugabanya ya mabezwe wahora ukorera mama ntuzoguma yakura kwa kundi mama nawe bizomubaza igituma utakibimugirira bizomubabaza byiza rero nivyo kumvira umuvyeyi ndabikunda kandi ni byiza cyane ukubaha mugabo hari aho ugeza sivyo hari aho ugeza nturenze urugero wibuka ko hari umugore wibuka ko hari uwundi muntu mubana wibuka ko hari uwundi muntu Imana yaguhaye ko responsabilité uri umutwe w'urugo none uzohava sinzi je numva umengo ukwitwararika cyane ivy'urugo rwawe gusonga ndavyumva kumbure ko binashobotse kubera ko umuvyeyi ntiwomuheba wogira ico kintu sinakivuze ko woheba umuvyeyi kandi no kwibuka yuko n'umuvyeyi akenera ikintu muga hariho ntugira kwa kundi utarugarongore ntushikana hahandi hariho ntabyo woshoborereka hariho uwundi muntu ari mu buzima bwawe karatari ahari kare washobora gufata umushahara uwurose ukamenya yuko mama wawe ategereza kuronka bonta ingana gutyo cyangwa utegereza kumugurira ibi bingana n'ibi mugabo hari igihe bitazokunda ejo uronse umugore hama ejo hazozamwo umwana mama wawe ntazoguma aronka vya bindi yahora aronka kubera responsabilité ziwawe zabaye nyinshi acabona ko mengo wagize iki usigaye umwana niyo mpamvu babafuhira kandi isuku umwana ni ibintu biba bikugoye binasigura ngo uwo muntu ushobora kumuhanuza mu guhitamo akaguhitiramwo nabi kumbure nk'ubu akavuga ati uno mukobwa uyu n'uyu niyo mbona ndamuhitiyemwo umuhungu wanje aho mvuze ku ruhande rw'abamama kuko wavuze yuko nyine nk'abagabo nabo bakunda kuyaga n'abamama babo ati ubu niwe ndiko ndabona tuzobana neza uno mukazana vyogenda neza kandi ugasanga uwo siwe yari kubana neza n'uwo muhungu wiwe nk'uko kumbure no ku ruhande rw'abapapa naho nyene vyo hava bigenda nk'uko aho twavuze ku mugabo ku bakobwa babo twumvise yuko dufatiye nko kuri filime ya Linda abavyeyi iyo bitagenze neza aza kumuhitiramwo avuga ati dukeneye umukwe yifise umukwe yiha mbe bino bintu nta ngaruka biheza bikagira nta ngaruka bifise nk'ubu kubana oya baguhitiyemwo aho birumvikana ushobora kuba ahubwo kubana n'umuntu ufatiye ku maronko kuvyo afise ntibishobora kugira ingaruka birayigira nyene nta rukundo rurimo nabikubwiye kare erega uravye amaronko nuravye urukundo ntumukunda ukunze amahera erega tureke n'amahera gusa ndashobora kuza ugakunda umukobwa urashobora gukunda umukobwa kubera wabonye afise akayobe ejo kakayobe gashobora guhera umva ariko warukundo wakunze akayobe ntiwakunze umuntu nawe nyene wakunze amahera ntiwakunze umuntu ego kumukunda neza ni nkuko ushobora gukunda umuntu kubera vyibushe afite amataye meza ejo akagwara y'amataye agahera none gwa rukundo wari washize ku mataye ruraheze uzoca ubigira gute kunda umuntu kubera umwiyumvisemo canke je ndakunda guhanura abantu benshi mo frere ni vyiza abo baba batumva ari abajene ni vyiza ko usengera umufasha sivyo hakiri kare ukiri na muto ugasenga hama kadakiriva meme nico ushaka ego kandi Imana irabikugirira ukakivuga ukacato no ego none mu kuvuga timbo je ndifuza nk'ubu par exemple uti ndifuza umugabo w'inzobe Imana izo umugabo w'inzobe atekereje afise urukundo tuzohuza asenga ibintu nk'ivyo yubaha Imana kandi akorera Imana iramuguha ego frame
akaza ameze kwa ego je nabisengeye Imana yampaye w'Imana ona yisavye oya ego umuntu mubana ni mbonovuga ni rezita ico wari warasavye ego ni rezita ico nari nasa nico gituma kenshi iyo uronse ico wasavye Imana ikakiguha naho vyoshika mukagira akabazo gatoya k'ingorane mugashwana uravyihanganira kubera iki ni uwawe mugabe yari uwundi muntu yamuguhaye canke ari uwundi muntu yabigushizemo udashaka nukuri kw'Imana ntibipasa kuri wewe ariko ugaca ubihuza no muri rusange nta gihe coba caragushikiye ukabona ko menga wasabye nabi amini nk'ubusavye umuntu muri mu rugo harabaye challenge gushwana ndibaza hari igihe bibamwo canke kanakubanira nabi ku rugero utegeze wiyumvira ntibyoshe kukicuza ati nasavye nabi igihe wabisavye Imana ishigushiramo wa rukundo kumukunda ego nubwo yoba adashoboka naho vyo bimeze gute ivyo bintu urashobora kuvyihanganira kubera iki uramukunda haje ikintu cyitwa gukunda ikintu gikomeye cyane iyo ukunda umuntu naho yokora ikintu kimeze gute uracihanganira ego ugira kwihangana kudasanzwe kubera iki Imana iragushoboza kandi nico wasabye kandi niwe wagisabye muri bya nakunze ikintu wavuze ati urashobora kuvuga ati w'inzobe umva nk'ubu tugarutse kuri apparence physique ibyo bikunda gushika ku bagabo nkuko ariko aravuga sa nk'umugabo avuga ati jewe nk'uno musari ibintu byateye by'amataye kwangwa inyuma ibyo bita nyashi niyo tero migezeho hano ugasanga nk'umugabo avuga ati abana je nkeneye umugore azoba ameze uko ejo uramutwaye ziragiye ya nyashi rapi irahise ntushobora kuba desi bigatuma no kwaguka uwo nicyo gituma nawe kubwiye uwo ntiyakunze umuntu yakunze inyasi ariko mu bigize umuntu niyo nyashi irimo irimo mugabo nta rukundo afise runini bihagaze ku kintu kanaka ico kintu rero kanaka kihavuye rwa rukundo ruraheze ariko se hari urukundo acaja kuronderera rero muri niba abandi usanga bagiye guhiga hanze aza guhiga hasigaye za nyashi kubera we mu nzu ntayigihari ariko ndashaka kumenya hari urukundo rubaho rutamaniye ku kintu hari urukundo inconditionnel urukundo ruva ku Mana muga mu bantu nta ruhari rurahari gute Imana kubera ko wewe sori gato ku kintu wavuze nawe nujya mu bantu numva ko hari ibintu wari waravuze ati ibi nibi numva ko ari condition none ni condition nshaka umugabo muremure umugabo afise ijwi rinini umugabo yitonda si condition urazi ni condition mugabo wabisavye Imana imaze kubiguha iguhana gwa rukundo gukunda vya bindi vyiwe byose mu gihe bihindutse erega ikibazo kiri mu gihe bihindutse gute kandi uko yasavye ariko Imana yamuguhaye none nk'umuntu atekereje arahinduka gutekereza urashobora kubana reka ndagwakarira Imana yamaze guha ugo rukundo wo kumwemera nihandi cyo wihangana reka ndagwakarira kumvikana ushobora kubana n'umugabo atekereje kubera mw'ivyo bihatanzoganye mwarabanye akadukana nk'ingeso yo kunywa inzoga ugasanga iyo yaborewe ni imvuzi y'ingwanyi ikomeye sivyo baba barasavye Imana ntishobora kuvyemera ico wasavye Imana iguha ico wayisavye ego vrema Imana iguha ico wayisabye mugabo hari igihe ijambo ry'Imana tugira ngo turasaba tugasaba nabi urakoze cyane hari n'akandi gafilosofi kavuga ngo akeshi Imana ntiguha ibyo ushaka iguha ibyo ukeneye wumve kano kantu bisigura ngo ushobora gusaba ngo nkeneye umugore afise amataye manini kubera ko ugushaka kwawe n'ivyifuzo vy'umubiri n'uburyo wiyumva ari ivyo ariko Imana ikabona yuko ubu ukeneye atari byo bikwiye igaca iguha le contraire canke ikamuguha kimeze ko wakundi mugizi ko munyuma izomuhindura kubera ko utimvira yuko ishobora no kubihindura kugirira abo kwizera kwawe canke Imana irashobora kuraba kugira ngo irabe aho ugeza kwihizera none nuzi yuko na yobu yarafise ibintu byinshi cyane muga byose biramuvako muga yagumanye kwizera yagumye ku Mana ntihigeze ahemukira Imana kwezera n'umugore wiwe aramubwira ati tukiyo Mana hamufi uveho mugabo yobu yarayitutse yarihanganye nico gituma rero n'uwo muntu nimba vy'ukuri afise Imana muri we nimba afise Imana iri muri we nawe akaba muri Mana arihanganira ivyo byose bizomubako rero nimba nagukurikiranye n'abadukurikanye badufasha ahubwo numva ahantu ugeze saho kwihitiramo ndiko numva menga gusa Imana woreka Imana yo nyene woreka Imana ikikorera ego kuko Imana yavyikoreye yo nyene iraguha inkomezi
na Yesu ku musaraba urabona ko hageze igihe akumva ko bira byanse sivyo aravuga ati Mana iki gikombe kindengane none cyaramurenganye ariko yavuze ngo bibe uko wewe ugomba ntibe uko jewe ngomba nukuvuga ngo Imana muri uwo mwanya yacimwongera inkomezi ashobora kubandanya urugendo nawe iyo bikubayeko uzi ko ari Imana yawe yabiguhaye Mana uravuga ati Mana minkomezi yukuba muri ibi bintu ko jenda naniwe harageze ahantu numva naniwe minkomezi rero kugira ngo neshe sivyo muri ico gihe Imana ikiguha inkomezi ugashobora kubandanya urugo rwawe neza ukagubaka neza ikibazo hari naho wa mugabo nimba yabaye nabi arashobora guhinduka kati ibintu nakoze nibiki akasura wenyene kwisubiza inyuma akavuga ati naho nabikoze umugore wanje ntiyahindutse yagumya nkunda kwa kundi urakabona ukanda ati ivo ko mpinduka ngasubira kuba wa wundi umugabo arahindutse umwe wa mbere ikibazo rero ahantu urazi gica kigaruka ubu ufise connection ingana gute n'Imana ituma woyisaba ivyo bintu ikabigukorera nkuko kuko ndiko ndumva menga urahantu haba abantu twovuga ngo bamenye Imana abantu bafise urugezo bariko mu kumenyana n'Imana abo bantu nabo sinibaza ko ari bose ntibanagwiriye muri society tubayemo sinabenshi iki gihe isiri kwirahera turi mu gihe ca nyuma si benshi turi mu gihe ca nyuma iyi ni gihe cihereza okay none Bibiliya ntivuga ngo intambara zizokwaduka ariko twarigeze kuba hatantambara zihari mugabo pana henshi nanubu harura ibihugu bitagira intambara n'ivyaha nibiki uraza abantu nabo babaye hari za première guerre mondiale za deuxième guerre mondiale ahubwo jembe mbere mugabo bibiri tugira ngo twame twiteguye turarambiye mu mahoro ahubwo ego ariko turavuga rero abantu nkabo cyane sinzi ko abana mugwaruka abantu bakiri bato mu byo kwita utabeshanye ibyo bintu byo gusenga kwa cyane ngo ibintu ngo bishire mu maboko y'Imana hari ugwaruka rusenga biba ari cyane kabisa hari ugwaruka rusenga ego frame ibyo no bishingira intaya nko mu gihumbi haba harimo bangahe harimo 200 kwe mugwaruka ivyo byongora guharura mugabo tugereranye harimo abasenga kandi harimo abana bihangana dufate nk'amakupre ijana bagira yubakana nangahe abarimwo afise ugutahura nkuko bari ko ravuga bituma yovuga ati jewe umuntu tuzubakana ndamushize mu biganza by'Imana mu bantu ijana nibake vraiment nabambesha none ni twavuga ngo bahitemwe bagendeye aho ntumva ko ari umugutuza ko batwirenga hariho n'abahura bagahurira mu bubare kuko iyaba my friend iyaba ari abantu b'Imana ingo ntiziba ziriko zirasambuka yaba ari abantu b'Imana iyo ari abantu basenga ari abantu bubaha Imana bakoreye ku donc bubatse ku Mana igihe bagira mariage donc no kuvuga ngo base yabaye Imana ingo ntiziba ziriko zirasambuka ariko urabona ko ingo nyinshi ziriko zirasambuka ama divorce ni menshi cyane muri kino ahubwo umve kandi kantu uwongere kandi si mu gihugu iwacu gusa ni henshi ariko kano kantu kongereka ahubwo nyinshi ziriko zirasambuka nini z'abakizwa aka kantu ukumva ingo nyinshi ziriko zirasambuka hagwiriyemwo n'izitwa ko ari iz'abakizwa bano nabo bategwa n'iki kugira basambuke erega ndakubwira ikintu kimwe ariho abitwa ngo nabakizwa ataribo hariho abambara ikoti ryitwa ko arabakizwa ataribo abo rero nibo benshi erega umukizwa none umenyera kuki ku ngeso ku vyamwa ni ukuvuga ngo hariho fruit kanaka tumubonerako tukamenya ko ari igiti cama none nkawe nk'uno mwanya tumaraye mwa kino kiganiro mbona uri umukizwa ariko urashobora kumfekinga nasanga wambeshe wabibonye he mwanya tumaranye mwanya tumaranye kabisa je nabonye ukijijwe ariko birashoboka kubera ko bavuga ko ari umuntu ni munini ukaba wo fakinga je ngo fakinga public umashaka kubwira ngo navya byamwe dushobora kubyibeshako nkakubona kunza nkavuga ati yo no mu mama arakijijwe kwe kambe buhava bugoroba bamugane ukambara yindi koti atari ivyo bintu numva ko kumenya umuntu akijijwe bigoye ibyo biragoye cyane kumenya umuntu akijijwe ahanini ni Imana yonyene ibizi ndashobora kwitwa ko nkijijwe ntakijijwe sivyo ndashobora kwitwa ko umuntu akijijwe ntakijijwe nkuko nshobora kumwiyita ko nkijijwe kandi ari byo nkijijwe burya dushingirwa intahe n'abantu twamana
ahanini umuntu mumarana umwanya munini niwe amenya ko ubukijijwe kubera iki ingenda kubona ingeso zawe kuvuga kugenda ivyama wama mbego wamira ivyamwa ibihe bagenzi bawe burya navuga ko umuntu umumenya kubera mubanye ego mutarabana ntushobora kumumenya umuntu ni munini cyane sha ego muga umuntu mumaze kubana hariho n'umuntu nzi yigeze gukorera akagafu umuntu kugira ngo amugerageze arabe by'ukuri ko aguma ku mana agakora ibigirankana akakakora ibigirankana kugira ngo amurabe aho rero aho yaciye asanga vraiment akejejwe kuko yaramugerageje uko ashoboye biranga rero bisigura ngo umuntu ni munini biragoye kugira ngo umushingire ntaye kubera umuzi situmubana cyane cyane niho ushobora gushingira nta umuntu tujya muntu arakejejwe mugabo umuntu muhurira kwibaraba yo mo frère no kuyorobekako ewana tukamarana umwanya munini ukavuga uti narabonye umuntu marayika kwisi mugabo tuvanye gashobora gukora amarorego uwo ni wo muntu kabisa uwo n'umuntu mugabo umuntu w'Imana urashobora kurondera ikintu murukurako kikosa ukakibura wow sasa muri kwa kuba ku muntu ro guhitamwo mbere no kubagenzi cyane hano kwamaze umwanya munini ikintu cyo kubaka nk'umuntu wo hano runo munsi ahitemwo afatiye kuki kugira ntazagire esheke mu kubaho kwiwe canke mu buzima bumurindire harimo n'ubwo rugo bensi je ikintu cya mbere tugiye tuyage n'abakiri bato je ikintu cya mbere no hanura abajene bagomba kuja kubaka ntibo kwiyumvira kubaka hageze ko bubaka come on ntibiyumvire kubaka hageze ko bubaka yego donc ndagushingiye intaye gatoya jewe ndibuka yuko nagiye kubimenya ivyo byose nari niga 9e haza umuntu aza kutubwira ubutumwa muri groupe biblique ku ishuri acara tubaza ico kintu ngo umuntu amaze gusengera umuntu bazubakana ninde kuba hamanitse nk'umwana umwe canke babiri ko mwari mukiri na batoya twari bato nk'ico kintu naco buriyumvira uburi kiri umwana aca tugira ati mwaracerewe ati guhera ubu mutangura gusengera umuntu utangura gusengera umuntu muzubakana no kuvuga ngo umudekrive uvuge donc uvuge icyo wifuza ese ushaka mena ameze gute ushaka urugo rwawe uko ruzoba rumeze gute ni kamwe waherako ni kamwe navuga vyature burabire mahake vyature hama ubireme hama umusengere kuko ntuzi yazozava guhera ico gihe wahise utangira kuja ku mavi yego ashana cyo ntangura gusenga vraiment Naciye ntangura gusenga ndasaba Imana imfashe ariko mu vy'ukuri ico wasavye nico wahawe mugabo nico nahawe mugabo ndakubwira yuko haje benshi batandukanye nkaguma mbona yuko uwo nasabye ntaraza mugabo haraho ugomba kugira swata nukuvuga ugasanga hariho ugomba mujane mugabo birapfa kubera iki cyakina Imana warasaba birapfa kenshi nico nagira mvuga ati muri benshi bakorondera bana nk'inkumi ireshwa na benshi umenya gute ati wa wundi nasaba muri bano 12 nubu iyo umushikiri no kuruko Imana uramumenya iyo umushikiri agati murumva gakubise kabisa urumva ko gakubise ahantu uvuga uti ego n'uyu nyene ati n'uyu nyene mugabo urumva ntubuzi eske uwo muntu azombaza uko ndibuka yuko na jewe umunsi wa mbere ndamubona yabugesha umuhungu mwiza wow hamwe nyene ubona ko hari akantu ego ubona akantu gakubise nyene ukavuga uti naha nyene mugabo rero ikibazo gisigara ni azombaza erega ntumubaza wewe ni muri ya tamu mukiri n'abagenzi domwe ucubona ko ari umugenzi mugabo kandi ko ari umuntu mwiza vraiment ntumenye ko ari wowe undi Imana yaguteguriye rero hageze ko muhura mutangura kuba abagenzi nejo wundi uzorabe kenshi umuprovoka none umuprovoka kugira bivuge sha umurufasone rw'abakobwa twakoranye nibaza ko bigoye kugira ngo utangure umuhungu ukitoza nyene utunyoni ati burya je uranyohe haraduga aho hantu kumengo haragoye
mugabo attention ubu abana bubu barashushe naragupfira abana bubu barashushe ashobora kubimubwira ati urazi ko ndagukunda ashobora kubimubarira mugabo twege igihe cy'iwacu oya vraiment ariko none musi pay attention biragora umukobwa yitoye akakubwira ibyo ucugira ubwoba ati mbagira nyice cyangwa ubwo nta bintu agira uba wumva menga nturi usanga kumva ubwoba biraryoshe kubona umuhungu ari wakubaza apana kumukobwa ari wakubaza kandi umuhungu arakunda kujya ariko ubu tugeze mu majambere ifa ko baza barabaza ukunda umuntu ukamukunda gukunda ntibarinde kugwara intuze urinda kugwara kandi umubona wamubwira uti je ndagukunda vraiment barinde kugwara bakaba bagenzi hama nimba Imana yarabishyize muri bo ko bizoba ari wonyene Imana izomenya ingene ibikora birashigikiye ko umukobwa yakunze umuhungu yabimubwira je numva yo bimubwira sinzi urande wanje kubwira umuntu uti ndagukunda wewe vraiment umeze neza uri mwiza ibyo bisanzwe none je numva ari bisanzwe gusa ntiwomugira ngo tugire mariage numva mengo ako bakarengeye sivyo mugabo kubwira umuntu uti ndagukunda vraiment uri umuntu mwiza numva ari ibintu bisanzwe utuma wivugisha turaberwa urivugisha turi ko sha uri mwiza vraiment urazi ngene uberewe buke kagantu rero gashaka katuma kura warukundo kaba gashaka ruko mugabo bivana n'igihe ubu wari wangu ndi wasenga umenye ko ari bya akwijare dokore kondisi ukabura bahaye n'amatwi yo bayumve kantina arabahaye amatwi yo urukundo ntirukwiye ariko rero ikintu je ntakunda umukobwa aje kuramutsa umuhungu none gasha umva wo kubaka kumubwira ngo uramukunda mushagurira hande vuta insanga mucarama oya ukareka kujayo bane banje bakobwa banje nkunda ngira ndabahanure bane wivugoroza ari oya reka sinivuguruza urashaka gukunda umuhungu mugahura mu bantu ukamubwira ico kintu mugabo kuvuga ngo ugiye muhiri wiwe ko muramutsa abahungu n'inzoka none ugiye kuraba wa undi ukunda erega wa undi ukunda urukundo ruguhagurukije muhiri wanyu cyangwa ahuba oya urazi igituma abahungu umuntu abana babi cyane nako turi beza muri beza kandi muri babi umuhungu arashobora kwereka ko gukunda kandi cyane mugabo umusanze ahantu muri babide ata muntu mubona aza kwisanga yakoze ikintu none agikoze urukundo ruba ruheze yego abakononye aba yahejeje konona ntaba kigukunda none kise ko ari wazo gutwara kandi ngaho muba mukoze icaha kuko kutorindira mukazobikora ku munsi wa mariage bisigura ko umuhungu mujyamanye yabigusabye atagufashe ku nguvu ni icaha hanyuma bikaba oya icaha cyo kiba ari icaha ariko yo hava yitwa sinye yuko atagukunda canke aragukunda by'ikirenga hamwe yumva abakononye kweri ntarakunda wake abagukunze erega umuhungu ukunda ntanakubaza ubaza ko umuhungu ukunda gusaba aya arihangana agashindiriya ati ndarindiriye wa munsi hanyuma umuhungu agomba kwirenganira yo aragusaba pe ingufu zo kugusaba mubanye zo zisha ziva mumaze kubana kubera ko hagusaba kumva mwabikora none ko ubu baba babaye wiwe erega kije gihe ntubura wiwe oya muba muri ko murakora ibyaha kubera kutorindira mukazobana hama mukabana akaramata mu gihe kwihangana kwanse oya ukihangana ukagwana senga Imana iguha inkomezi none erega ukihangana kuranka mbwa ugasenga Imana ikaguha inkomezi kandi Imana iragufasha burya Imana vraiment iradufasha nta muntu azoza kubarira ngo Imana yananiwe nta na rimwe Imana inanirwa ikibazo rero runo rugamba tantine mbona nugo mu buryo bw'umubiri sugo mu buryo bw'impwemu no mu mpwemu birajayo wangu hari umubiri wanka ukawubwira uti ceceka yego gasanga Imana ikabicecekesha yego natari sana abo binaniye basenge nko kuri kurabivuga yego nibasenge Imana bayinko nanje simba nabishigikiye nibaza ko umuntu yoza akora ibintu aruka vyemerewe nimba amategeko y'igihugu nimba ari shengero nimba ari abavyeyi nimba ari Imana ugakora ibintu biri mu muco nanje nuko mba ndavyo none urazi gituma kashi je ikintu nkunda guhanura ko bo kwihangana uraza ahantu haba ingorane ushobora gusanga uteye inda umukobwa ukamurongora utamukunda naho kiba kibaye ikibazo none uciye umutwara kubera ibyabaye ntumutwaye kubera wamwiyumvamo umutwaye kubera ibyabaye byahise murakora icyaha cy'ubusambanyi aciye asama iwabo baraza guhagararako
ati twara ku nguvu ugasanga utwaye umuntu ku nguvu uwo kenshi uzorabe nta mahoro mubana oya nta mahoro mugiranira ni par force nta rukundo rwabayemo egeni trisheriga mwamugize ntimwamuyigize ngo nuko mukundana ni mibiri yanse abasore bakiri bato nenzere ko bariko barabyumva oya no kuri bavyumve kabisa bagerageze kuzaba ari hangara ni atari sana sasa kurundi ruhande umuntu kwakiriye n'umukinyi wa filime nkuko twahahereye hari abantu bibaza yuko filime mwarutse gukina ari no Linda twavuze umwanya munini hoba hari ibindi bikorwa canke mwarabihevye burundu ntimuzona garuka kuko n'abantu nifuza yuko tuza no guhereza abantu bumve yuko umuntu bakunze ntagikora filime akizikora naho ababwira ahantu bozisanga sha sinzisha no bandi ko ndakora ntagikora filime oya kumbe n'ibintu byawe biri mu maraso yo filime kuva kiriya gihe sinzigera mpagarika wabandanije mukora cyane gose no misi heze twagukesha kuri RTNB twaracisha heritage twaracije RTNB ni ukuvuga ngo n'uyu munsi turacazikora n'ubu duheruka gusohora yitwa siko bizohora siko bizohora yego iri kuri YouTube kandi yose nama seri ashika 12 ama episode ni seri sama episode 12 imbere yaho izindi mwakoze nizaye imbere yaho yo twakoze nyinshi cyane nibaza ko ariko ama episode nk'ijana ego hariho agahore hariho buzoca hariho ubuzima buzoca yigeze kunca mu maso hariho nyinshi cyane dufite nyinshi ko mutazikoreye kandi zose ziri kuri YouTube ko mutazigiriye promo ngo zimenyekane nkuko Linda byagenze urishima igera Linda nukuri ngira ni kubera abantu batari barugabona ibintu by'amafilme y'ikirundi burya nta na promo twayigiriye hajya Linda oya twacije kuri etage gusa nta kintu na kimwe twayigiriye gusa yaravumye nyene gose abantu barayikunda cyane wasanga banazifise muri ntuze mu ma telefone muri tugiye telefone dutoya rero twatundi dutoya wasanga harimwo filme ya Beninde kandi ntiyitwa Linda yitwa Beninde benshi banazi ngo ni Linda banaje ko kubera iki Linda ari Beninde yego wa yari kure n'ahantu ruguru mu gihugu warasanga hano urabona hari yagitembera udusede usanga abantu barayifise kuri sede yego byarigeze no konsova igihe kimwe ngeze ahantu nsanga hari ibikorwa rusange baca kandi hari ruguru mu misozi baca baraduhagarika nayo kumwe n'umutware wanje baca baraduhagarika baca bavuga ngo tubanze dukora ibikorwa rusange abana bavuye hejuru ku mutumba baza barirukanga bashika bavuga ngo mama Linda baca bavuga ngo ye ngo mama Linda ngo ntakore ngo nimutwereka aho mugomba mukozi ngo akore ngo duhakore niyo bantabaye vrai kandi bace banyugurura ndabandanya babana baca basigara barakora kuko rusange nari gukora ati bya bintu birakora ego rero ikindi naco biranahanura cyo dukina amafilme ahanura nukuvuga turagomba abantu benshi ko bahinduka bakava muri negative bakaja muri positive ziri kuri YouTube ziri ko PCI Burundi PCI Burundi PCI Burundi Pray for Change Initiative Burundi sorry Pray for Change Initiative bisigura iki ku bantu batumva PCI Burundi nukuvuga no guhindura novuga ko ari kugira ngo duhindure biciye mu bukina wow naho filime ziri turaza no gupininga hasi link murabe muri comment ya mbere abantu bashobora hari kandi ngaho turafise no kuri Facebook Twitter Instagram ego hose ndanda turaza kubishira hasi tubere ngene abazitore hariho n'iyindi shasha rero tugiye dusohora iyo ni shasha uyu mwaka nyene abajene wow mana yanje yo izoza emwe imara kwe mugire mu bahereza ka season kabo abajene baze bayirabe vrai iramara bya bintu kwamye tuvuga nizere ko bizoba birimo cyane ego biya birimo birimo abajene bazohora bari navyo mubyigishe ko kandi izo imeze neza cyane ego kabisa jene baza ko tuzasubira ino filime yasohotse y'amara ndoshobora kwakira umuntu nkawe ngo abure akandi kantu kari ku mutima asigira abantu canka asiga batekere mu kurindira ino filime hanyuma duce tubike banura okay murakoze cyane nagira nsabe abanywanyi ba Diko abafana bo muri Diko ndabinginze
mugira ikintu mukoze kuri Diko ni ukuvuga mwandika ama comment mubabwira ikintu cyose mwifuza ko kiri ku mutima no kuri ibi nyene turiko turavuga mugira ico kandi nzobishura vraiment bana bisharinge bigere kuri benshi benshi babibone bigira ico bibafashije hanyuma no muri PCI naho ndabahamagara nyene muze muraraba kuri chaîne yacu hariko amafilm aryoshe cyane ahanura no kuza kunshorera nkorera muri galeri ririya D37 muzoze muraza kunshorera ndakotesha n'amavutano ndadandaza n'amavutano wavyumvise ugize urubanza karibu hanyuma utudupiro igihugu cyose ushaka uraturonka tujezi turaboneka nta kibazo karibu cyane hanyuma ndashimiye cyane abantu badukurikiranye ndabasaba ko tuza turakora nyene kwa kwihangana twamye turavuga ikintu cya mbere navuze no gusenga Imana ikadushoboza muri byose ciao ndabashimiye bana be blessed wherever you are warumugisha kubana namwe guys we love you so much hasta la vista